nk'uko musanzwe mubizi muri iyi minsi muri zone ya Gatumba na zone ya Rukaramu muri komine ya Mutimbuzi hariho abana batariko bariga bivuye kuhindagurika ry'ibihe, aho hari umwuzurira wateye ako karere, mbere bigaca bituma amashuri ari mu vyatewe abanyeshuri badashobora kubandanya biga kuko amashuri ari mu mazi. Ivyo rero navyo abantu ntibaba bavyiteguriye, ariko murazi yuko indero ari uburenganzira bw'umwana afise, kanatsinda biri mu ntumbero y'isi, aho ku gice ca 4 bavuga yuko abana bose bategerezwa kubandanya biga atanumwe avuyemwo kugira ngo babandanye baheze amashuri yabo. Uwo mwuzurira rero wo mu Gatumba no mu Rukaramu subwa mbere kuva mu mwaka wa 2020 no mu mwaka wa 2021 warabaye, kumbure mu mwaka uheze ntiwabaye cyane, ariko uyu mwaka byasubiye kwanga gushika naho aho amashuri, inyubako rusange nk'ibitaro, amavuriro, mbere nibarabara ry'igihugu rya 4 bitageze neza bishobora gusamburwa n'umwuzurira. Na nico gituma uno munsi mu Gatumba no mu Rukaramu hariho imitumba abene gihugu atabariho yatewe n'abanyeshuri rero muri ayo mashuri batariko bariga. Twababwiye yuko uwo mwuzurira watangwe muri 2016, ariko rero imyaka 4 ya nyuma hoho byararenze urugero. Iyo rero abana batariko bariga murumva ko aragahombo kaniniya ku bana, nagahombo kaniniya ku bavyeyi, nagahombo kaniniya ku gihugu, kuko ubwo gwaruka nigo Burundi wecu. Nico gituma rero mu bihe nk'ibi dusaba leta ko yoza irategekanya mu kugwanya iyo nk'ibi bishitse, ibiza nk'ibi, haba ibyinduka vy'ibihe canke bifatiye ku ngwara. Murazi yuko no mu mwaka wa 2020 habaye ingwara COVID-19, amashuri menshi ntiyakora mu bihugu byinshi, twe twaragize imana abana barabandanije biga. Ariko rero ico kiza canke bibiza bidushikira ku isi no mu Burundi buturimo, byotuma dutangura kuyumvira izindi nyigisho twoza turakoresha, ubundi buhinga twokoresha nk'igihe bishitse abantu bakaba badashobora kubandanya bigira mu mashuri, cyane cyane abana. Ubwo buhinga nabwo subundi n'ubuhinga kwiga bakoresheje ubuhinga nguruka bumenyi, kuko birashoboka. Na nico gituma rero duhimiriza, kuko nko mu bihe nk'ibi usanga abana bantaho nikora canke bagendana ubumuga aribo bagira ingorane gusumba abandi. Muri iyi ndwi twarasimbiye mu Gatumba ku wa mbere, twariboneye amashuri yo ku Mushasha, amashuri etese Gatumba, twaraciye mu Rukaramu kuri ishuri shingiro rya Kinyinya n'ishuri gisumbuye rya Kinyinya. Ayo twabonye yuko abana bamaze igihe batiga kuva muri uku kwezi kwa 5. Ariko twoshimira abayobozi n'abavyeyi n'abajeje intwaro, kuko baragerageje gufasha kugira ngo abana bari mu mashuri akora ikibazo ca leta babandanye biga. Barabarondereye aho bigira, baca biga inyuma ya saa 6 mu mashuri atashoboye gushikirwa n'uwo mwuzurira. Ivyo rero bigaca bisaba yuko abandi nabo bari muhira. Nico gituma rero ca dutera kamo cyane cyane nko mu bihe nk'ivyo, kubera tuzi ko ikibazo c'indero ari uburenganzira bw'umwana kandi buhambaye. Leta iri kumwe n'abafata mu mugongo leta ko boba barategekanya mu gihe nk'iki tibega ho cakogwa iki, tukaba turategekanya twese hamwe kugira ngo abana b'igihugu ntibagwe mu mporera babure aho bigira. Na nico gituma rero twebwe duhimiriza yuko ejo canke hirya y'ejo hotangura kwiyumvira inyigisho zifatiye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo rero hamwe biratanguye, kandi ndazi yuko no mu gihugu cacu ejo canke hirya y'ejo bizoshoboka, kuko haba nko muri kaminuza baratanguye kwigisha abigisha bazokwigisha mwene ico gisata, cyane cyane muri
ENS kugira ngo bazotangure gukoresha ubuhinga buciye ku ngurukana bumenyi. Ivyo rero leta itegerezwa gukora ivyishoboye mu gukingira ibiza no gufata ingingo kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bishitse ibintu nk'ivyo abana ntibagwe mu mporero. Ni muri iyo ntumbero rero twakoresheje iki kiganiro kugira ngo twerekane yuko dushobora kuba twiyumvira ivyo twokingira kugira twokingira igisata c'indero abana ntibazoze barabura ingene biga kuko batakaje ukwezi. Raba rero nko mu myaka 4 buri mwaka batakaza ukwezi mu vyigwa, murumva ko ari agahombo k'ubumenyi.